Turabaramukije inshuti na mubagenzi mudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi mushikizwa na jewe Nduwimana Kenny Claude, nayo mu buhinga bw'ivyuma ubutuma amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi akaba ari Jire Nduwayezu. Uno mwanya ingingo nkuru zigize ano makuru. Kuri no muhingamo wo kuri wa gatatu kwigerenzo rya 28 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka 2022 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cyambere rusangi n'umutekano berekanye abantu basanzwe bakora urudarazo rw'amagendo cyo kimwe n'abakondi bakora ubundi bubisha. Nayo mu nama nshingamateka intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi bagiye koroherwa mu mibereho yabo kuko itegeko ryari hasanzwe ritarikijanye n'ibihe muravye uko ibintu byifashe ku masoko bikaba bisigurwa na engineer Ale Tribert Mutabazi aramutswa ubushikanganje bwo kwivuna basi no gukurikirana bahoze ku rugamba. Sangwe kaze nkuko narimpeje kubabwira mu ncamake igize ano makuru. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi kuri no wa gatatu ku muhingamo bwerekanye abantu basanzwe bakora urudandazwa rw'amagendo harimo n'umukozi w'ikigega kijejwe kwegeranya amakori n'amataxe obere yarasanzwe akora urudandazwa rw'amagendo aho yafatiwe mu Gatumba afise inzoga zinjabuka zifise agaciro karengeye imiliyoni 10. We n'abagenzi biwe barasanzwe bakwana ayo manyanga bakaba baciye bafatwa bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje akabamenyesha ko haruhande yabo hariho nabandi basanzwe bibisha bene gihugu ugwenge babahinda ko bazobajana mu bihugu by'Uburayi, abo nabo nyine bakaba baza gufatwa bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Petero Nkurikiye akaba yabivuze kuri uno mugoroba ni mu bakurikire akaba ari amasanamu dukesha mugezi wacu Posier Sibomana. Kuri uyu wa 28 Nyakanga uyu mwaka turimwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yashize ahabona abakora urudandazo rwa magendo baciye mu nzira z'ibinywabi hamwe n'abibisha ubwenge abantu babemerera kubafasha gushika mu bihugu vya Buraya. Nkuko Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabimenyesheje itangazamakuru, uwitwa Niyonzima Renova asanzwe yari umukozi wa UBR akorera mu Gatumba ku mupaka Uburundi bahana n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo yafatanywe inzoga zinjabuka hamwe n'ibitenge byose hamwe bikaba byari bifise agaciro karenze miliyoni 10 z'amarundi. Ejo mu gice cya Mushasha kabiri muri zone ya Gatumba nk'isaha 12:30 z'umugoroba harafashwe bidandazwa vya magendo birinjira mu Burundi mu nzira z'ikinywabi bikaba byafatanywe umukozi w'ikigo gisanzwe kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi obere yarasanzwe akorera aho nyene ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Yabifatanywe rero akaba yitwa Niyonzima Renova. Aba bose rero bakaba bariko barakorana muri urudandazwa rw'ikinywabi. Murumva yuko bari bikingirije bariko barakorana n'uwambaye umwambaro usanzwe ujejwe ahubwo gufata abariko barakorana n'urudandazwa rw'ikinywabi. Twama tubivuga yuko no mu bakozi ba leta bamwe ushobora gusanga hariho abahemuka kwibanga bakaza gutyoza inzego babakorera. Karorero naka urabona yuko uyu muntu ari nawe yarajejwe kurwanya urudandazwa rwo mu kinywabi, niwe yafashe ya mbere kuja kurwanya. Abimana Queen Immaculée hamwe na Bishop Baranzika Michel bakaba bafashwe kuwa 26 Nyakanga uyu mwaka kubwo abantu sinzi bari bamaze kwibwa amafaranga menshi nabo babemerera kuzobafasha gushika iburayi banyuze mu gihugu ca Serbia. Mugize iminsi mwumva hariho abantu bavuga yuko bahamagarira abantu ngo babarihe amafaranga kugira ngo babe barabategura kugira ngo bazoca barungika mu bihugu byo hanze cyane ibihugu by'Abarabu. Ubu mbere hari n'ibyadutse mu bihugu by'Iburaya za Serbia za Croatia ngo bagacanga baruhukira mu Bubiligi. Abo bantu rero baragisibije muri no minsi bagatwamenyeshe yuko bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga.
akarorero ni akaba abantu babiri duhejeje kubereka, uyu mufasoni Abimana Queen Immaculée hamwe n'uyu avuga ko ari umukozi w'Imana ngo ni Bishop ngani nka Musenyeri, barazingiza Michel ngo arongoye urushengero Promesse Divine. Aba bantu bafashwe igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda bafatirwa mu Kanyosha gaha mu gisagara ca Bujumbura. Mwabonye ivyo bafatanywe, impapuro abantu barihiyeko, mwabonye ko ari impapuro amajana n'amajana, kandi bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga, babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu. Barafise n'ibigo, ibigo babaheramwo inyigisho. Ikigo ca mbere bagifise aho bita Kidax, ni muri Kinanira. Aha ngo birirwa barahigishiriza abantu ku munsi bari hagati y'ibihumbi 200 n'amajana 350. Ikigo ca kabiri ngo bagifise mu Kamenge, aho ku ibarabara rya 13, aho ku munsi bigishirizaho abantu bari hagati y'150 n'amajana 200. Barafise mbere n'ikigo ruguru mu ntara ya Muyinga, aho naho bigishirizaho abantu bari hagati ya 20 na 30. Aba bantu bose rero mu kugira ngo baze kubigisha baba babanje gutanga amafaranga umwe angana ibihumbi 172. Hanyuma muravye mwebwe nyene zya mpapuro babandikako ajya maresi, murabona yuko ari amajana n'amajana, bisigura yuko bamaze gutwara amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni. Nagira ndabamenyeshe yuko ngaha muri iki kigo c'igipolisi, ikigo c'Inyamirama bijejwe amatohoza, birirwa barakira abantu kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, abantu bibwa n'aba bantu. Abene gihugu bamwe bari baje kwitura igipolisi c'Inyamiramabi baridogira ubutungane ko bwarekuje abagirwa n'ico caha. Pierre Nkurikiye nawe nyene aranegura inyifato y'abajejwe ubutungane, aho igipolisi cyafashe abakoze ico caha mu nyuma abajejwe ubutungane bakabarekura. Twebwe twibwa n'ishirahamwe High Smart, tumaze kwibwa, tumaze kubona ko turiko turibwa, uwo muntu ariko atwiba twamuzanye mu gipolisi. Tumaze kumuzana mu gipolisi, bamwe yarabarishe, hanyuma abo mu butungane baciye baza baramutorokesha. Tumaze kumutorokesha, ubu rero twaciye dusubiramwo twitura igipolisi kugira ngo kitwishurizwe utwo dufaranga twacu twatanze. Gushika n'uyu munsi n'iyi saha turacishuza ayo mafaranga. Rero gushika uyu mwanya turindiriye yuko bamurondera bakamufata, hanyuma aho mu gipolisi bamaze kumushikira bamwishuze kugira ngo turonke ayo mafaranga yacu twatanze. Aba babiri twafashe ngaha n'abakozi, hariho abantu basigaye barakora kuko hari uwundi yari yafashwe yiyita ngo nawe nyene ngo yavuga ko ari umukozi w'Imana, yiyita ngo ni Apotre Dr Niyongabo Mathieu. Uwo rero yari yafashwe nta n'ukwezi bari bwahere bamuzanye gahanye arafatwa. Kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka hizwe hongera haremezwa itegeko rishasha rigiye kugenga intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Aretriberi Mutabazi arongoye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, akaba ari we yari yagiye gusigura iryo tegeko mu nama nshingamateka. Mu byo yasiguye akasiguye ko itegeko ryari hasanzwe ritari rijanye n'ibihe uravye aho Uburundi bugeze nuko ibintu byifashe ku masoko. Nubyo rero byabaye ngombwa ko rihindurwa ngo kuko nibwizwa shingiro ryahinduwe kugira ngo byose bigende bisa kandi bikora bimwe binatunganye nabene gukora ku kazi boroherwe mu mabanga yabo. Ahanini icatumye iribwirizwa rigenga urwego rw'intwazangabo mu ntwaramiheto aho bita abofisiye mu Gifaransa rihinduka. Muri make rero ibwirizwa rigenga urwego rw'intwazangabo mu ntwaramiheto ryari rihari niryo mu mwaka wa 2010, ariryo bwirizwa nomero 1 agakwego 21 rya 31 Kigarama umwaka wa 2010
ryasubiramwo ibwirizwa ryagenga urwego rw'intwazangabonwaramiheto inomero 1/15 wo kuwa 29 ndamukiza umwaka w'2006. kuva rero ico gihe cyo 2010 iryo bwirizwa rigenga urwego rw'intwazangabonwaramiheto rigiyeho, hariho ibyahindutse mu gisirikare mu rwego rw'igifaransa bw'u Burundi bituma n'iri bwita naryo nyine renda rigahinduka. Aha twovuga ko nko mu 2017 ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rishinga imirimo y'urwego rwo kwivuna basi ingene rutunganijwe, ingene rukora abarugize, ibijanye n'inyigisho n'ingene rufatwa naryo nyene ryaragiyeho. Bica bituma rero abajejwe uburongozi bw'urwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi babona yuko iyo bwirizwa naryo ryagenga intwazangabonwaramiheto ryohinduka. Mugabo bakibitegura haciye hahinduka urwego rw'igihugu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, aho havuye hazwi ibwirizwa shingiro ry'itariki 7 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Bica bituma rero na rya bwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rigenga urwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi maze rihinduka, aho haciye habaho iryo bwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rigenga urwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi. Hariho kandi n'ibijanye no kuraba ukungene urwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi rushobora gukora neza rutunganiwe, eka turavye kandi n'ibijanye n'ubuzima n'imibereho mu gihugu ukungene vyifashe. Amakuru yacu tuyarangirize mu gisata kijejwe kugendura uko ibinyamakuru bikora n'ukuntu vyigenza. Abagize inama nkuru y'ikigo CNC bakoranye kuri uno musi wa gatatu, hakaba hari mu nyubako ico kigo gisanzwe gikoreramwo kugira ngo bihweze ibikorwa baranguye n'ibitagenze neza. Iyo nama ikaba izomara iminsi 2 ngo bizokwigwa haruhande kuraba ibitarangutse neza n'ibyo baranguye, bakaba bazokwiga n'ibyo bagiye gukora, kwemerera ibinyamakuru bishasha, ikarata iranga abamenyesha makuru n'ibindi. Akaba ari inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Posier Sibomana. Muri gwa rukurikirane rw'amanama yama barimwe mu mezi 3 urwego CNC rwatanguje inama y'imisi 2 kuri uyu wa 28 Nyakanga uyu mwaka turimwo mu ntumbero yo kurabira hamwe icegeranyo c'inama iheruka kuba kugira ngo barabe ibyaranguwe n'ibitaranguwe, gutyo barabire hamwe n'icokogwa. Vestine Nahimana arongoye urwego rwa CNC yamenyesheje ko muri iyo nama bagiye kurabira hamwe ibijanye n'inkingi bakoreye ko mu gutegura rwandiko urwo rwego rugiye kuzogendera ko muri iyi myaka 3, kumenya neza imirimo barangurira bene gihugu n'ibiciro vyayo, kurabira hamwe ibimenyesha makuru bisaba kwemererwa, ikarata shasha ndangamumenyesha makuru, ikigega cyamenyesha makuru n'ibindi. Tugeze ku nama ya mbere y'umwaka wa 2022 ushira 2023. Rero urumva na hari inama ya mbere ni nk'urukurikirane rw'ivyo tuba twaragezeko mu nama aheruka. Rero muri inama tugiye kwihweza y'imisi 2, tuzokwihweza na cyane turaza guhera ku cegeranyo c'ivyo twashitseko mu nama iheruka, aho murumva ko ariko tuba dufise umwanzuro w'aho duhera kugira tubone ivyo twashitseko, ibyaranguwe n'ibitaranguwe, turabe mbega mu byo twari twihaye gushikako ibitaranguwe vyogenda gute kugira ngo tubishire mu ngiro mu minsi iri imbere. Hanyuma turaza kurabira hamwe inkingi twakoreyeko mu gutegura rwandiko tugiye kuzogenderako
mu myaka 3 muri sense twarabonye neza yuko dutanga amaserivisi menshi ariko tutazi uko angana kumbure tuyaha n'ibiciro bitari byo niyo mpamvu naho nyene turaza kugira icyo tuvuze turabe neza mbega imirimo turangurira bene gihugu ingana gute tuyiha agaciro gute nico twise rero analyse fixation des tarifs afférents aux services publics rendus par le CNC. Turaza kwigira hamwe ibijanye n'amenyesha amakuru hariho ibimenyesha amakuru bibandanya bisaba kugira bikorere ku mugaragaro navyo nyene turabikorerako hanyuma turaza kugaruka kijanye n'aya karata amenyesha ndangamenyesha kugira ngo turabe ageze gutegurwa gutyo turabe utunenge twaba turiko turibonekeza dukurikije bimwe n'ibindi bagenda badushikiriza mu bibagora hanyuma kugira ngo dushobore kubitosorera hamwe ca kiringo twiyemeje kizogere ikarata yamaze kubashikira tuza kubagira kuganira ku kijanye na ca kigega cy'abamenyesha amakuru kigenewe abamenyesha amakuru turangenesha imyamirwa neza canke twigire hamwe ubuhinga canke agahinda imyinyanyuro twogira kugira icyo kigega cyingurutse nk'uko mama bisaba kugira tuzoronke icyo tubagabanganya abana b'Uburundi. Reka ndagushimire Ponsiano kuri iyo nkuru wadutohoreje ngende ko nshimira mwebwe mwese mwako muradutega abiri abari hirya no hino mu mpande zine zitandukanye z'isi tubabwira ati giraho muba mubahwe Imana mushobora byose komeza kubana no kubazigama utarafyonda subscribe canke sabone uvyibuka ubikore kugira ngo amakuru yacu abandanye agushikira atankumanzi JCTV iriho ku bwanyu jewe Kenny Claude Nduwimana ko ndabashikiriza ndavuga ati giraho muba mubahwe n'agahwane nayo mu bikunga bw'ivyuma nkariko ndafashwa na Jire Nduwayezu tubabwire tuti nakabaye.